niwo tugiye ko uno munsi hagati y'umugwi wande wa Atletico Madrid nande na FC Barcelona. Wandra Metropolitano imwe mu mastade muri kino giringo Atletico Madrid kuraboneka ko amakuba. Ikuwemwo nande na no mugwi wa Real Madrid kuri ico kibuga nyene ejo bundi hari ariko ntibari bari muhira batsinzwe n'umugwi wande n'umugwi bari bakina nande burya banganya n'umugwi wande reka cyababwira mukanya na Espanyol Barcelona ikime ku kindi. Atletico Madrid Yves uri kurabiraba ibi bihe iri kuracamwo nibihe tubonamwe FC Barcelona, ariko wibuke Atletico Madrid ni yabereye nabi banganyije bire kubindi match ale si match za koroha na bukebuke si match za koroha na bukebuke ni match ubwa mbere bwo Atletico Madrid irazi ko ariyo match yabo ya nyuma bafise. Ndavuga muzo bakinya na Real bakinya na Barcelona bari bafise serie ya match atanu urumva ukwa kabiri kwaheze bagiye gukina match zitanu hariyo zingahe zitatu bakina na FC Barcelona na zibiri bakina na Real Madrid zibiri za Real Madrid imwe Madrid yabatsinze bibiri kuri kimwe iyindi Atletico irabatsinda muga intsinzi bashika muri prolongation vyarangiye batakaje donc qualification baba elimine match za Barcelona iya mbere banganije kubine kubinde ni match yale yiyi baza gukina no munsi mu buryo bwa retour iyindi Barcelona yarabatsinze ibitsindo bine kuri bibiri yari La Liga yaciyemwo ejo bundi uno munsi bakina match retour yande ya Copa del Rey muri Wanda Metropolitano. Reka ngaruke rero ku buremere izi match Barca zibiri ntabwo Atletico yaborohe kuko match ya mbere Atletico yabatanze kwinjira mu rukino ibatsinze ibitsindo bibiri uravyibuka yego bibiri eco gihe bari babasumbye Solofa yinjiye abatsinda Barca iza gutsinda kimwe bibiri bitatu bine yibaza ko birangije amakosa ya flick y'amaramplacement nyene ubu yagize face a une équipe musa nabangana muri La Liga urabona ko nayo Atletico tabarizwa kure cyane iza kubabera ibamba igombora kimwe igombora n'ibindi bigenda ari bine kuri bibiri nibaza ko yari deception nuno munsi Barca iramutse itikalifia ikintu cyambere cyo kwicuza ndaze byinshi si byino match y'uno munsi byinshi azoba ari byajya amakosa yabaye yo gupermeta ibitsindo bibiri bya Atletico byo kwikalifia byabambe byo kwegariza iriya match yego kabisa ico ni kimwe yari match ubona ko yatanze uburemere budasanzwe kwa Barcelona. Ibuka match heruka buriya kiki Barca barayitsinze ni 6 kuri bo mvuga ya La Liga mugabo harimwo n'ikintu wo kwita chance kuko iyo uronse ibitsindo bibiri nka biriya mu mpera z'urukino kuriya haba harimwo chance. Iyo Atletico ndabaza kubona ni equipe igora cyane Barcelona kuko Real Madrid anikomesheza iyi Atletico ni equipe irabasatira muga ikababuza kudevelopa za counter attack mugiye Atletico igeze kuri Barca yabo bakina begeranye nukuvuga bakina begeranye kandi bagakina imipira isa na migufi nukuvuga iyo bisanze muri surface ya Atletico kenshi usanga ari nka bose bagiye birafasha Real Atletico kugira ane iteye counter attack igakunda. Reka ndaguharurira mu nkino zingaye zitatu ziheruka Atletico yabonye muri Barca ibitsindo 8 hariho bine by'iyo match yale bibiri vya match yale ya Liga na bibiri vya match retour ya Liga match ya Liga bibavuye kimwe kugiye bibiri kuri kimwe nubwo Barca nayo yabatsinze byinshi kuko Barca ino sezo basanzwe batsinda ibitsindo byinshi muko ivyo bitsindo ni byinshi cyane kuri Atletico isanzwe tuzi yuko ifise je kutataka muri match zitatu rero gutsinda ibitsindo 8 Barca nibaza ko atari kintu cishimi rero ngomvye kugaruka kuri zo match zeruka mu kuca barabuko ibisigaye ubu rero aho bigeze Atletico Madrid ni equipe yamaze guta morale mu vyikinira byose
cancane muri La Liga muri La Liga muri Champions League yaravuyemo isa no ko ari equipe isigaje ha mu bisanzwe isigaje ngaha mugabo ni equipe ubona ko iza yarerekanye gusuzugurika kwayo iza yarerekanye gusuzugurika ikintu rero gishobora kuba kuri Barcelona uno muzi ni kakandi kakufa na kupona dukina finale twamaze kubona yuko kufa na kupona koko muri conference de presse yitwa Simeone jo yasezeranye yuko ivyaha byo kuzibira yama yakoreye Atletico kandi ifise ububasha bwo kwataka agomba kuvyihana muri no match ni match aza gusatira yohera ni match toroshe kiki ni yoroshe ariko gusa bon nibisanzwe ko urabona Barcelona ni equipe iri en forme ni cyane kandi itsinda wari wese shobora no kuza turiko tuvuga ibi igafata uwitwa Atletico ikamukubita na 4 5 wanashima uwo musi ugasanga na Chesney yironkeye clean sheet ubwo n'ubushobozi Barcelona ifise mugabo paraporo ya scenario twabonye match yabiheruka ya Liga basa yaza yatsinzwe uravyibu cyaza vyabaye 2-1 ariko Barcelona baza kugira uku barangiza batsinze ibitsindo 4 byose iyo scenario rero uravuga ngo Barca baratsinze mugabo batsinze mu buryo bumeze gute ibyo birazana match ikomeye gusa je yaba Simeone ari uwo mbwira nabwo nti Simeone wese zo yawe yaraheze ntutwononera aga classico ika Barcelona yitsindire yigire muri finale kuko aho zubona Simeone azanye ubuseri yatigeze agira no mu zindi match zose match ni match ananije ntuze gusa ico ndagusezeraniye iyi match ntabwo iza koroha na bukebuke ni match ryoshe ari match noneho iratu ibimenyetso vya nyuma tuyifise ko ni ivyahe match zose zari zibisasa yego imatch yale yiyi Copa del Rey bina kubindi urazano inje match imwe yinjiyemwe ibitsindo 8 kiki wo bibaza nko mwijoro ryejo ibitsindo birinje ukavuga iki gikiye gukurikirana iki kakibura niyo yari image rero ya match yale ya Montjuic match retour ya Copa ya championnat bitsindo 4-2 ibyo bitsindo ni byinshi kuko ibitsindo nk'ivyo byinshi byinjiye mu minota yanyu niyo birinda biheranye utavuga uti ariko ngaha biza kurangira match za kubigoye iza kuba igoye ariko nyene Barca baraza gukonta ku basore babo uko biri kose uwitwa Rafinha ameze neza yamaze gukira baraza kubura nyene uwitwa Olmo kubera ivyo bibazo nyene vya plafond salarial byasuye kwaduka ariko Barca ubu imaze iminsi kuva muri 2025 itaratsindwa urukino na rumwe ntivamwe umwe ngo barire bose ngo turapfuye ntivamwe umwe ngo vuge ngo turahwereye ni Barcelona baza gukonta kuri Rafinha bakonte kuri Lewandowski ashobora kutangwa canke ntatangure kuko na match yane yatanguye Ferran Torres ameze neza Ferran Torres ashobora gutangura neza Lamine Yamal umwe mu bakinyi bashobora kuza bakikoreye umugwi uwitwa Pedri yabaye omdi match mu match zibiri zose baheruka gukina na Atletico Madrid uwo nawe ubu mwiteze ko ibintu byinshi kuri Atletico Madrid naho nabonye umukinyi ashobora guteza ibibazo byinshi nuriya musatirizi wabo Julian Alvarez ariko uyu muhungu wa Simeone nawe nyene abari umuntu uza kugira bon nabamenyereza babiri iyindi difference ushobora kubatandukanya kiki ni namakosa bakora iyi ni match ishobora kuba decide no ku makosa y'abamenyereza canke mu rundi rurimi reka mvuga yuko ari match ishobora gukinigwa kuri bank kurusha gukinirwa mu kibuga nukuvuga ko umumenyereza yabaye mwiza agatsinda uwundi kuko kenshi baravuze ati ivyana mukoze ko ni remplacement grishe Pedri ibintu ngo birahinduka cyane kuno munsi aza gusubira gukora amakosa gusa uyu Simeone akunda gukora amakosa menshi kurusha Flick ni match rero ya kufana kupona Barcelona barabizi yuko uwitwa Flick we yavuze ati match yejo kiki igiye kuduha image y'ivyo dusigaje gukinira vyose urazi kini ibifungiye ki match kiki ikintu kiri morale nk'ubu Atletico bakuyemwo Barca kugenda muri Champions League bagenda bavuga ati twari tuzi ko twari dukomeye muga twabonye yuko hari ikintu tubuze nyimba Madrid yitwa kwidakomeye cyane abantu bavuga ati iyi si meilleure saison ya Real Madrid mugabo ikabidutanze gushika hehe muri finale urumva kabara kantu ka morale gasa no kumengo karakorotse gato yavuze ati iyi match ni reference y'ibigiye gukurikira byose kwa Barcelona banayitsinze naho kiki
urumva barazi yuko bagiye muri final guhura n'umuntu batsinze kabiri batsinze iyumviye kandi bamutsinda bamwihaniza ibitsindo 4-0 ibitsindo 5-2 uwo ni Real Madrid nukuvuga bobo bazogenda bafise iyo morale yo kudatinya gukina finale tinya tugiye guhura no tukunze guhahaza Madrid yezo zigomba kwikura ku gasuzuguro nyene bien sûr muri iyo finale ivyo tuzobiganira ko iyo finale ntibyashoboka ko iza kuboneka uno munsi ariko kandi ku ruhande rwa Champions League iyi match Barca ikikalifia ikintu ca mbere izobishimangiye kudatsindwa muri 2025 mu nkino zose bamaze gukina iyo ni amora ibandanya yiyongera imbere ko baja muri Champions League muri La Liga baraza bagombe nta nubwo babagomiwe cyane muri La Liga muri La Liga ajya imatch isigaye kuzokinwa niriya ya Classico izoba lo 11 Mai niyo hazoba Classico urumva ivyo gukinira ngaba sigaye bose wona batsinda uwo batsinda bose ariko kuri kote ya Champions League naho ni yindi morale bazoba badugije Barca kuvuga ngo twebwe turashobora gushika hari hose gashika muri final twakuyemwo umugukomeye nka Atletico Madrid rero nimbere muri Champions League n'uwari we wese naze turashaka kumutsinda kuko twarabyerekanye izo za Bayern twazitsinze bagiye gukina na Borussia Dortmund bakinye nayo muri no sezonye muri Champions League urumva ni Barcelona barafise inyungu cyane yo gukuramwo Atletico Madrid kuko nibo bafise kazoza waze kiki hari gihe kwishuri wasanga muri ko murasamara kwishuri mu gice cya gatatu harabaye ikintu bita kwiranda harabiranga umuntu muri mwirigara n'umunyeshuri aza yari hiranze kandi wowe ugifise espoir nyinshi zo kumenya aho rero haba harimo babiri batandukanye iyi match rero igiye gukina babiri batandukanye Barca bafise inyungu nyinshi cyane zirengeye gutsinda ino match gusa ngo baje muri finale harimwo no kwiboostinga ni na morale ni n'ubutumwa bazoba bariko baratanga kuba bagiye guhura nabo muri championa no muri Champions League rero Barca bafise inyungu nyinshi ariko ndanabahana amahigo batari muhira Barca kukubitira hiri hose Barca innocent na Bernabeu baratsindiraho ariko match zirarutana reka turindire nuko rero match za kubikomeye cyane gose Atletico Madrid mbega irashika muri finale canke FC Barcelona mbega irashika muri finale twabonye ne Real Madrid yoyo yagiyeyo iciye kabisa mwikotsa ariko novuga ariko irashikayo ariko mbega FC Barcelona bizagenda gute abare no barangije urukino rwibanze banganya ibitsindo 4 ku bindi aha rero urukino bazokina n'urukino rw'itoto kabisa n'urukino rushasha ibitsindo biza kwinjiraho nta guharura ngo nakari nsinze biriya oya aha n'ubusa ku bundi turarindire rero n'ubusa ku bundi gusa n'urukino nyene rugora abantu kubona abantu benshi ntibariko bararaba izi match kubera ko ara mugabo yambajije ngo ariko ngo kanale ngo kubiterekana izi match gayive ngo nubona ko bariko barihombesha muko kabona ko ari nk'umuhwe agirira kanale zifatiye ku maranga mutima wiwe kubera ko nawe atari kararonka izo match mugabo izi match uretse ko zihuriyamwo Atletico na Barca na Real Madrid na ama TV menshi ntizidandaza zinye kubera ntizidandaza nta gaciro kunze kuzina ntizidandaza nazo nyene hari ukuntu zidaduza agaciro nyene araho babona burya bari abantu n'umundi muntu avyibaza bimenye ibi bintu by'ama TV kiki barazi kwihweza cyane iyi ni marché baba barabonye iyo bayihojeje baba bazi yuko atakigiye kuvamo no baza muri Copa del Rey woronka zinga abantu bazosamarira muri saison nzima usanga ari iyo nyene ya nk'ubu nk'iyi Classico iyi Classico ibaye bisigashika urumva ntawo bizi kuko ni nyungu nye yabaziguze irashobora kubaho nyene niyo Classico mugabo urabona ari ya ma TV ntaraba match imwe oya ntaraba ama match ari cible baraba championnat muri rusange babigurava voilà urumva baraba ihiganwa bararaba ati byukuri muri rino higanwa UD Almeria ihuye na Leganés tuzoronka bayiraba ahubwo ibintu aravuga ati wapi unaravye hari benshi bunda kubiraba uno munsi hariho match zishobora kuba fata par exemple Canal Plus match zabaye ku munsi hari ku munsi wejo ku munsi wa hirya yejo hari kwakina Celta Vigo mbe yakinye nande Celta Vigo hama
Lazio Doromi kina na Torino izo match Canal Plus nzabaye kuko ni match ubona yuko bavuga ati izi match ntanje zirimwo ntiziba zikomeye rero nivyerekeye Madrid TV baba ariko baragira kugira ngo bagure ama match mushobore kuyabona rero izi match rero kuba mushobora kuziraba kuri Canal Plus ntizicako nuko muri rusange rero nizo match rero ziza kuba zihari zikomeye urumva yuko urukino rukomeye cyane gose hagati y'umugwi wande wa FC Barcelona iza kwakigwa Wanda Metropolitano n'umugwi wa Atletico Madrid mbega ninde aza guhamvya Real Madrid muri final turaza rero kubibona uno munsi isaha zingahe azori isaha zitatu n'iminota 30 nuko rero muri rusange nizo nkino zihari twababwiye inkino zihari ariko muri Coppa Italia naho hariho Derby della Madonnina iza kuba hagati y'umugwi wa Milan AC n'umugwi wa Inter do Milan match ikomeye cyane gose aba rero abarasumbana kuko umwe ari mu twaya cyambere muri inde hari ya muri Serie A ariko uyundi ntamerewe neza ndavuga uwitwa Milan AC wewe ari mu bibanza hari ya vya 10 ndaba hari ya Milan AC mu kibanza c'icenda ariko Inter do Milan mu kibanza cambe ariko ndabibutse yuko uyu Milan AC mu nkino bahuye nande na Inter do Milan AC yagiye iratsinda Inter do Milan muri Super Coupe babatwaye igikombe basa 3-2 hama muri Serie A Milan AC yaratsinze ibitsindo match hariho match ale ibitsindo bita nako ni ibitsindo bibiri kuri kimwe Milan AC itsinda Inter do Milan urumva yuko ngaha izi match ntihozara ko match iherutse banganje ku kindi Milan AC na Inter do Milan muri Serie A aha rero ni wovuga ngo nuko umwe ari uwa mbere uyundi ari uw'icenda aba barazinanye bafite ikibuga kimwe rero ngaha iyi match nayo iza kubigoye urumva yuko amahigo turavye les statistiques Milan iri imbere kuko muri match zibiri bahuriye nawo bahuriye ariko Inter do Milan ya mbere ariko Milan ndayiha amahigwe cyane abane twovuga ngo nakari muri cyangwa undi atari muhira ni hamwe rero iyi match kwikomeye ariko Inter do Milan still afise ayo mahigwe yo kubura yuko yotsinda iyo match kuko muri kino gihe niyo iriko iravyitwaramo neza hariya iwawe